Haleluya. Ndabaramukije bene data, amahoro ya Kristo Yesu nabane n'umwe wese. Haleluya. Ndashimiye Imana muri kino gitondo, ndashimiye Imana uyu mwanya. Imana isubiye kunyemerera kugira ngo nongere kugaruka imbere y'ubwoko bw'Imana, nongera akamvuga ubukuru bw'Imana yacu no kugira neza kwayo. Reka dusenga Imana. Bwirukiro Mana. Haleluya. Ndagushimiye muri kano kanya, ndagushimiye kuko uri kumwe nanje, ndagushimiye kunyemereye kongera kugaruka imbere y'ubwoko bwawe. Kristo Yesu, ndagushimiye kuvuza icyo kuganira nabo nuko unkoresha Mwami Yesu, kandi uwunyumva wese agirwa ubuntu no kumva Imana. Ndabigusabye Yesu, ukora uko ushaka, biguhesha icubahiro, uzoba ukoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe, ndanezerewe kongera kugaruka kuvuga ubukuru bw'Imana. Dushimiye Imana yaturinze, Imana yatuzigamye, Imana yatugwaniye muri iyi minsi yose. Kumbura twari tumaze iminsi tutaboneka hano kugira ngo tuganire nawe. Umwe wese yarari, Imana yakomeje kumubera Imana. Imana nishimwe. Rero tugarutse hano tukivuga Imana igifise ikibanza muri twebwe. Kristo Yesu nashimwe. Uyu munsi nje kuganira namwe bene data kuyerekwa nagize hari itariki 26 hari itariki 25 mw'ijoro buca ari 26 ego canke wovuga uti basi hari 26 mu gatondo ka kare. Imana nishimwe. Uwo munsi rero narose ibintu numva nto kwigumana. Hari ibintu byinshi umuntu arota kandi si byose umuntu azana hano, ariko iyo umuntu avuga ati ibi bintu ngomba kubisangiza na bene data, nuko abamaze kumva bose ko hariho akamaro biza kugirira abandi. Imana ishimwe. Rero muri iyo minsi rero iheze, Imana yambwiye gufata amasengesho y'iminsi 16. Abivuga uko nyene muri ico gitigiri mu minsi 16. Mu rundi ruhande ni namayinga 2 urengeje ku minsi 2. Rero ndabikora gutyo, Imana ingirira neza kandi Imana irashobotsa ndabikora. Hanyuma ayo masengesho aheze, naciye mfata urugendo. Hari urugendo nagiyemwo, twari tugiye mu nama y'ibikorwa vy'Imana. Hanyuma iyo nama tuyihejeje, urumva ko bwaca nca nsubira muhira. Rero nsubiye mw'ijoro rero buca nsubira muhira, ni Imana yansanga inyereka ibingana babwira. Nabonye duhagaze imbere y'ahantu wamenga n'urusengero canke wamenga ni sale, n'ahantu abantu bari bagomba kwinjiramo. Rero mbona mpagaze imbere yaho, hanyuma mbona umurongo w'abantu benshi cane, ariko ntibari benshi rwose, yari nka groupe y'abantu nabona batonze umurongo bagomba kwinjira aho hantu. Hanyuma rero ndavye abo bantu nsanga n'abantu nzi twoba twariganye kera, ariko nyene kubera igihe ca kera barana abantu barakuze, baragiye mu buzi, bamwe bakora mu buzi bukomeye, barabaye abantu bakuru, nuko bimeze. Rero mbona abo bantu bagomba kuza kwinjira aho hantu. Rero iruhande yanje hari umuntu twari duhagararanye, kandi nawe wamenga asa n'umwe muri abo bariko baraza kwinjira. Hanyuma rero murindi jambo urumva yuko twari kumwe yari uwo tuzinanye nawe, nk'uko abo bandi nabo twari tuzinanye. Kurumva ko ndababwiye ko nabona ko ari nk'abantu twari twariganye. Rero Imana y'ububasha muri izo nzozi ingirira ubuntu kumenya ibi bikurikira.
nabonye abo bantu bariko barinjira muri iyo sare, ariko ko bari binjira banje iruhande bandaba. Rero uko bandaba jewe uko nabaraba nabona bashajije cane kandi ari beza bakayangana basukuye rwose. Hanyuma uko bandaba rero nanje bintera kwiraba kugira ngo ndabe yuko uko bari kubarandaba ko ari uko tangurane mfise. Hanyuma ndavye nza mbona igitenge nambaye, Yesu we, igitenge nagikura nakiraba caratabaguritse nakiraba ku mukunjo, nakiraba aho bafundika, nakiraba baba we nsanga caravune. Urabona nka kwa kuntu urubura rwaba rwaguye mu murima w'ibigori hanyuma amababi agatabagurika, niko nyagitenge cari kimeze, cari carabaye ubunywenywe, caracuyutse carageseye. Ndakibonye nca ndagikura, ariko rero sinabonye maze kugikura impuzu nari nambaye munsi ubwizaniza, ariko ico gitenge ndagikura, ndagikuye nca ndakizinga. Rero kubera ko ntabona aho kugishira ahandi, nca numva umenga nogifundika mw'izosi. Rero wa muntu twari kumwe aca arambwiye ngo yaye ngo ntugishire no ku mubiri ngo kiranuka. Abivuze gutyo nca ngenda kugitwara muri puberi aho bata imicafu, nca ndagitwara mbona ndagitayeyo. Ba bantu bashishikara binjira, ariko kandi nari mfise n'igitambara mu mutwe. Hanyuma nca ntangura kwibaza ngira ngo niki gitambara mu mutwe coba atari ciza canke kitaboneka neza mu maso y'abo bantu bariko baragenda bandaba. Ntireka naco ndagikura, nca mbona naco ndagikuye nca nsigana udushatsi dukenya ku mutwe, duke cane mugabo twirabura rwose. Hanyuma mbonye ritubaye duke, ngerageza nka kwa kundi ukuyeko igitambaro usanga udushatsi tujyanye cane ku mutwe, ngerageza kugomba kudukwega gutya, ariko uwo muntu turi kumwe arambuza ngo yaye ngo nure kuko nyene sawa. Hanyuma aca arambwira ngo ahubwo ngo ni ukeneye ikintu co kwambara mw'izosi. Imana ishimwe, ambwiye ngo ikintu co kwambara mw'izosi muri ako kanya ndagikura hehe? Ariko nza mbona aranzaniye, sinamenye iyo ndagikuye, nagiye mbona ndagifise mu ntoke. Imana ishimwe. Nagiye mbona rero mfise mu ntoke igitambara, ariko nticari igitambara. Uwo mwanya ndabona umenga kimeze nka ceinture, umusipi. Murabibona umusipi ngene uba umeze, wa musipi bakenyera. Rero uwo musentire rero nkabona umeze nk'impuzu. Wari umusentire twavuga nti yari umusentire ukoze mu mpuzu, muri tisu y'umupirapira. Hanyuma nza mbona wa musentire rero, ndibaza none umusentire barawushira mw'izosi kweri? Ariko mbonye ukuntu umeze nca nsanga si umusentire, kubera yuko umusentire mu by'ukuri ntabwo uba ufise nk'uko nabonye ufise. Urumva nca mbona rero wa muntu arawunyambitse, ico kintu nabona umenga ni umusentire. Nagerageje kurondera ikintu coba kimeze nk'umusentire, hanyuma mbona aranyambitse mw'izosi. Rero ngiye kuraba nca nsanga, murabibona ko umusentire ufise intuzenya zibiri, mwe naha ku mutwe, mbona rero ku mutwe w'uruhande rumwe w'iyo sentire nabona umenga ni sentire, ku mutwe wawo mbona hariko ibifungo. Urumva ko atari umusentire by'ukuri. Ndabona hariko ibifungo nko muri umwe n'uru ruhande, aha amaja ku ntango mugabo ku ruhande
ruhande, ibifungo bitatu, kimwe bibiri bitatu ku mutwe umwe w'iyo sentire. Hanyuma ku rundi ruhande nza mbona naho nyene hariko igifungo kimwe. Munkurikire neza bene data, hariko igifungo kimwe, aha naho hariko ibifungo bitatu. Nza mbona arabinyuranije, angize gutya, aranyambitse. Hanyuma ahejeje kunyambika nca ndiraba, nabo nyene arandaba, aca avuga ngo rero muraberewe, mutwinjire. Bene data, nca mbona turinjiye, mwumvise mfise ca kintu mw'izosi, mfise mu mutwe mfise twa dushatsi dukenya, nadambaye ca gitenge nagikuye nagitaye, nca ndinjira. Ninjiye nsanga nyene babandi bantanga kwinjira bagiye ubwa mbere bicaye, mbona bicaye nyene bicaye. Hama nanje nja kurondera aho nicara. Ngiye kurondera aho nicara, bene data, kwa kundi umuntu yeraguza, nza mbona umuntu yasa nkaho yoba ari umugabo wanje yicaye ku ntebe y'imbere, babandi bicaye inyuma yiwe. Hanyuma aca ngirira sinye ambwira ngo ngwino wicare ngaha. Koko ndavye iruhande yiwe nsanga hariho ikibanza, ca ndagenda ndicara. Nshuti z'umusaraba, nicaye ca kibanza ndabona umenga ni ic'umuntu umwe, ndacicayemwo nsanga ahubwo gihindutse intebe ndende. Iyo ntebe ndende rero ndayicayeko, nkabona umenga iranyiganyiga ihava intevya, nkabona umenga amaguru ntareha, sinzi ukuntu nabibona, ndabona umenga iranyiganyiga mu manemba. Hanyuma ba bantu bazi ubwa mbere bari bayifashe kugira ngo ntintembane, mbona bunamye ko bari inyuma yanje, mbona bafashe ya ntebe barayifata, barayigumya, barayishigikira neza. Hanyuma ndicara, mpejeje kwicara ndicara neza, mbona imeze neza, irakomeye, iragumye. Ca ndamubwira nti nimureke, ntiyakomeye, ntinicaye neza. Nshuti z'umusaraba, ca nikanguye, nagize umubabaro utagira uko ungana nibutse ico gitenge. Kandi nababwiye ko nari nagiye ahantu twari dufise inama y'ivyo kw'isengero, kandi ico gitenge nabonye cari gicafuye mu Bugesera, nico nari natwaye. Nico gitambara nyene nari nakuye ku mutwe, naco nyene nari nakijanye. Rero nca nibaza mu gatondo nti iki gitenge nagiye kugita muri pubere, mugabo ndakiraba mbona ni igitenge ciza, kandi muhira nasize ishati yacu. Bavuga none nakitambotega mani, iki gitenge nogitamba iki? Igitenge gikomeye, igitenge ciza, igitenge nkunda. Ariko navye mu nzozi uko nakibonye kimeze ntoya, sinoshaka kugishira ku mubiri. Ariko nsanga niko ndabisobanura mu mubiri, kuko mu nzozi nabonye gicakaye rwose, ariko mu buryo busanzwe nasanze kikimeze neza, ari igitenge ciza. Mu nyuma rero niho naca nsenga nti Mana, ndakwinginze bishurira ibi bintu mbwiye n'ibiki, Mana yera, mbwira yo Mana, mbwira. Bene data, iyo umutima ufise ikintu kibabaje nturekura, usenga umwanya wose, naho uhoze, naho uriko uragenda, Mana nsobanurira ivyo bintu, Mana mbwira ivyo bintu, Mana mbwira. Imana ishimwe, Imana yacu irumva kandi irishura. Hageze ku munsi wa mbere nsubira muhira. Subiye muhira rero dusubira mu bikorwa bisanzwe nyene. Hanyuma hariho hana ariko ndavuga ubutumwa ku munsi wa kabiri naraye nshitse. Uwo munsi rero
turiko turavuga ijambo ry'Imana, niho Imana yasobanura ivyo bintu. Bene data, Imana dusenga iravuga ikongera ikavuga. Ndiko nigisha, Imana indongorera gusoma ijambo ryo muri Yeremiya igice ca 52. Musomye kiriya gice cose murabona ukuntu havugwamo abantu babiri bari batwawe n'inyagano. Hanyuma rero umwe ngo bamunogora amaso ndetse araheba aruhapfa yaratobotse amaso, ariko uwundi baramujana ntibamunogora amaso, bamutwara mu gasho ahamara hamaze imyaka 32 umengo. Rero uwo nawe yitwa Yehoyakimu. Rero haje uwundi mwami ku nganji aca kwa kundi asohoza abafunze bose abarikuza. Ico gihe rero na Yehoyakimu aca ararekurwa. Arekuwe ngo umwami amuraba neza, ngo amuvugisha neza, Imana ishimwe, ngo aca amubwira, ngo aca amuhindurira imyambaro, ngo aca amukuramwo ya myambaro yahorana muri prison canke mu gasho, amwambika iyindi. Rero ndiko ndigisha kubw'iryo jambo, ndiko ndavuga ukuntu ushobora kuba umaze imyaka myinshi cane uri mu kazitizo, uri mu ngorane, uri mu vyago kanaka, aho hantu igihe kigashika umwami Imana akakuraba ryiza akagukurayo. Abandi bashaka kuba barabipfiriyemwo, ariko wewe ku mbabazi z'Imana no ku mugambi w'Imana ugasanga Imana iragukuyeyo. Ndiko ndabwira abantu nti bene data, igihe kirashika, igihe gishika ku muntu Imana ikamugendera nk'uko yagendeye Yehoyakimu ikamuhindurira imyambaro. Nkiriko ndavuga ivyo bintu bene data, mpwemu yera carururuka, yewe Yesu Kristo we, mpwemu yera carururuka aca aransobanurira ku bwa za nzozi nari mfise mu mutima. Umwami Imana arampishurira arambwira ati, uriya mwambaro Yehoyakimu yari yambaye n'umwambaro yari amaranye imyaka myinshi cane mu gasho, warakubititse. Ariko amaze gukurwa mu gasho akagenda kubana n'umwami, ntabwo yagenda yambaye iyo myambaro yari afise mu gasho. Haleluya! Imana icirasobanura ati, ewe Françoise we, kiriya gitenge wari wambaye n'umwambaro wari umazemo imyaka myinshi. Aha ndashaka kugira ngo umuntu wese yiyumve, mvuze Françoise wiyumve ko ari wewe, wiyumve ko ari uwundi wese amaze igihe mu ntambara. Intambara urimwo sinzi ngo ni intambara imeze gute, ariko aho hose warakubititse, aho hose warakubaguwe, aho hose waratutswe, aho hose baraguciye amate mu maso. Oya, noneho wibuka umwami Yesu ukungene bamuciye amate mu maso, ukungene bamukubise n'impuzu igatabagurika. Niko nawe mwene data uri kurangurikira, bishoboka yuko n'uyu munsi bariko baramukubagura impande zose. Imana ishimwe. Bakagukubagura, bakagutuka, bakagucokora, bakakuvuga ko amajambo yose bashaka, bakakwita amazina yose bashaka. Ivyo vyose n'urwo rubura ruriko rurakubita kuri iyo mpuzu wambaye. Ariko haleluya, igihe kizoshika umwami Yesu Kristo akwambura iyo mpuzu, aguhindurira imyambaro. Haleluya! Ukuntu yampinduriye imyambaro muri izo nzozi, nuko ukuntu yanzaniye ca kintu co mw'izosi. Umwami arambwira ati, kiriya kintu co mw'izosi n'umudari w'abanesheje. Abanesheje bazokwambika umudari. Haleluya! Kandi uwo mudari uzoba uriko ikimenyetso. Ico kimenyetso ni vya bifungo bitatu
biri ku ruhande rumwe n'ikindi kimwe kiri kuri uru ruhande. Ivyo bifungo bitatu bigereranywa n'ubutatu butagatifu, kandi ubwo butatu butagatifu ni Imana imwe, nico gifungo kimwe. Aha naho ari bitatu birangana n'iki gifungo kimwe. Haleluya, haleluya. Buriya umudari rero uzoronka n'umudari uzohawe n'umwami Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tuzokwambikwa imidari y'abanesheje. Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma ndamubaza nti none ga mwami, aho urumva ko nariko ndigisha uko kose navyigisha, Imana yaca inyesupirira muri iyo vision nabonye, nanje nkashobora kuba nigisha muri iyo uwo murongo nariko ndasobanura. Yesu nashimwe. Uriya Yehoyakimu bamwambuye imyambaro, bamwambika imyambaro nziza yo kuja gusangira n'umwami no kuzohora abana nawe. Imana ishimwe. Bya bindi byo mwibohero biribagirwa, baramumwa umushatsi, baramusukura neza. Haleluya. Natwe bene data tugira twinjira mu gihugu cacu co mwijuru, aho tutazongera kwambara ya myambaro y'ibinuko, iyi myambaro y'intambara bene data. Haleluya. Iyo data we, imyambaro y'intambara tuyambara tukiri mu ntambara, turiko turagwana, ariko intambara iheze tuca tuvyamburwa. Kristo nashimwe. Utsinze ukambikwa ikidari c'uko wanesheje. Imana ihabwa icubahiro. Nca ndamubaza nti none ni kubera iki kiriya gitambara coco nacambuye? Aca arambwira ati hari kimwe mu bigwanishwa vy'umukristo. Mwarabonye hariho igitambara canke casque, Bibiliya itubwira casque, inkofero yo mu mutwe iprotege la tête, ikingira umutwe. Ati kiriya gitambara wari wambaye ni symbole y'igikingira umutwe wari wambaye. Mu ntambara turambara igikingira umutwe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Mugende mu bisome kiriya gikingira umutwe. Wazigamye kwizera kuko waraproteje umutwe, waragwanye intambara. Haleluya, haleluya, haleluya. Intambara wagwanye yari intambara igomba kugukura mu gakiza, intambara igomba kugukura muri Kristo Yesu, intambara igomba kugusubiza inyuma, intambara abadayimoni bazana inyigisho z'ibinyoma ukagwana nazo, ariko umaze kunesha ca gitambara n'ubwo mucambaye ku amena. Haleluya. Kuko iyo tugira twinjire nta kugwana kundi kuriyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo tugira twinjire nta kugwana kuriyo, iyo tugira twinjire nta matiku abayo, iyo tugira twinjire nta rubura, nta muyaga, nta vumbi, ntaki, byose tujya tuvyamburwa, turavyambura. Haleluya. Ukambura niwe mutamana, ukambura nico kigwanishwa kindi wagendana mu mutwe kikakuvako, hanyuma ugaca ugenda wambaye umudari. Imana ishimwe. Ndamubaza nijya guhora ku ngoma Yesu, none hari ahantu ninjiye ni hehe? Bari abantu nasanzeyo ni bande? Yesu we aranambwira ati umve, uriya muntu wabonye asa n'umugabo wawe ni jewe. Aca arambwira ngo soma mu Vyahishuwe Yohana igice ca 3 ku murongo wa 21. Nusoma urahasanga ngo unesha azokwicarana nanje. Haleluya. Ngo nkuko nanje nanesheje nkicara iruhande iburyo bwa data. Imana ishimwe. Aca arambwira ati ijya ntebe wicayeko ni intebe y'abanesheje bazokwicarana n'umwami Imana. Kandi arambwira ati kujya wabonye ari bandende, nukuvuga ngo n'ubundi wese azonesha azokwicara kuri ijya ntebe. Haleluya. Yicarane n'umwami Yesu. Nico gituma bene data navuga nti iyi message si yanje, ariko iyi message ni ya mwebwe mwese murindiriye kuzoza kwa Kristo Yesu. Ni message ya mwebwe mwese muriko muragwana intambara nziza yo kwizera. Ni message ya mwebwe mwese muriko murakubitikwa, muriko muratukwa muhogwa
muhogwa ukugororoka, muhogwa kugumana Kristo Yesu. Haleluya, ndashima Imana. Mwene data nukomere, ijuru rirakuzi kandi ryaraguteguriye ikibanza. Nawe mwene data utarakaruha wakira umwami Yesu, ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo ugarukire umwami Yesu. Baba igihe kirakuze, igihe kiraje, ugwanuresha winjire muri Kristo, nawe Yesu akubikira ubwami. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Bariya abantu none bandi bari bafashe iyi ntebe ngo ntihigwe, bari bakikije intebe y'umwagazi w'intama w'Imana ninde? Nusoma muri Bibiliya urabona ko Yohana yeretswe abantu ngo bicaye bakikije intebe, ngo bahora bamushima bamuhimbaza ko bukeye uko bwije. Imana ishimwe ngo kandi abo bantu ni beza, bamaze gukayangana. Data nahabwa icubahiro. Hariyo abandi bantu imbere ya data bahora bamukorera ku murango no mw'ijoro. Twebwe abari mu isi tuzogera igihe tuve muri intambara turimo. Haleluya, natwe tuzosanga bera hariya, tumushimagiza tumuha icubahiro. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwa icubahiro. Mwene data uri kurankurikira aho uri hose, ndakubwira ngo mu izina rya Yesu gwanunesha. Irigai hari abantu bavuga bati turarindiriye intambara, turarindiriye igihe cyo guhamwa kw'abakristo, turarindiriye aho tuzocibwa amazosi, turarindiriye. Nagira ngo barire ngo nunanirwa iyo teste uri kuracamo, nunanirwa ico kigeragezo co mu rugo rwawe uri kuracamo, ukananirwa ico kigeragezo co mu bana, ukananirwa ico kigeragezo co mw'ishengero, ico kigeragezo caho nyene uri, nibikunanira na kiriya ntuzonagishikira kuko uzaba warapfuye deja. Ntuzogishikira. Erega nta muntu aza gukora ikibazo ca nyuma ibindi byose atabanje kubikora. Ariko umuntu agomba kubwire ngo uko nyene utambuka ku mwanya, Imana irazi kuri mu ntambara, kandi iyo ntambara bishoboka kuri mu guhera. Ndiko ndabwira bari mu ntambara, utari mu ntambara ngira ngo n'urugendo rutangura. Ariko rero Yesu ari mu ruhande rw'abamwizera. Haleluya, Yesu ari mu ruhande rw'abamwizera. Ntugire ubwoba, ibyo biriko biragukunkumura, ibyo biriko biragukubita, ibyo biriko biragukanyura, Yesu aragomba guhagarara ushikamye. Hariho umunsi azokwambika ikidari akakubwira ati waranesheje. Hariho umunsi azokwibuka akavuga ati kuri uyu mwambaro n'umunuko. Haleluya, akagutegurira igitsibo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Bene data, yari amajambo Umwami Imana yari yamaye ngo mvugane namwe. Rero hari uwundi mwene data uwo munsi nashenga, uwo munsi turiko turasenga, turi kumwe nabo bene data dusengana, nababwiye inzozi ndiko ndababarira, kuko mpeje kubabwira rya jambo nari mpeje kubabwira, rya jambo ry'Imana ryo muri Yeremiya, naciye mbandanya n'izi nzozi ca ndababwira. Haca haboneka uwundi muri abo bari ngaho aravuga ati Imana ishimwe, hari nanje ibintu Imana yarayimbwiye. Avuga ati vuga twumve. Imana we aca atubwira ngo yarose ngo abona ng'umuntu ngwaje ngo nkaho yabigeranije ngo nkaho yoba ari nk'umuntu avuye i Buraya aje nk'i Burundi, canke iyo bavuye nk'ahandi hantu mugabo ataje i Burundi, ngo akavuga ngo nimuze munyumvirize ngo ndababwire ngo ndabafitiye ubutumwa. Hanyuma rero ngo abona abantu bagenda basanga uyo muntu kugira ngo ababwire, ngo kandi ngo bakagenda ku migwi, abajene bakagenda ukwabo akababwira, abakuze bakagenda akababwira, ngo bagenda ku migwi, abakobwa bakagenda, abagore bakagenda, bose bakagenda. Ngo kandi message yabaha ngo ni message yatanga kuri chaque groupe, umugwi uwo ari wo wose ngo yabuha iyo message.
bisobanura ngo bose abashitse ahari yabahaye iyo message, ngo iyo message rero ngo yavuga ngo iki, ngo yavuga ngo data ngo arantumye ngo nze kurongora, ngo ndaje data ntumye ngo ninze kurongora, ngo aca avuga ngo kandi ngo nkunda bankunda kandi abandondera udahumeka bazombona. Iryo niryo jambo yababwira, amajambo abiri, data andungitse ngo nze kurongora kandi abandondera nkunda bankunda, aca avuga ngo nkunda bankunda. Haleluya. Bene data, muri iri jambo uyu yaraje kurongora ninde? Mbega turiteze ko Kristo Yesu aje gutora umugeni wiwe. Isaha n'isaha nizo turindiriye, igihe c'Imana kirageze. Uyu ngo atumwa ngo nje data ndungitse kuza kurongora, ngo nkunda bankunda. Urihe mwene da? Mbega nawe uri muri abo bankunda abankunda? Uri muri abo bakunda umwami, aribo nabo umwami akunda, aribo nabo yakoye, aribo nabo aje gutora? Aba bamurondera ubudahumeka kandi aribo bazomubona we urimwo. Hanyuma rero iyo muntu yabitubwira ati ncambona invitation, ati ya invitation rero ati yari imanitse ku rukuta, ati rero mbona ngomba kuyifotora kugira ngo menye ibyanditseko byose. Ati ngombye kuyifotora rero, ati ndagerageza ngo ndayifotore mbona ntibisomeka, ati ncanda mera nk'ubuduga kugira ngo ndayimanure, ati ncanda yimanura ndayishira hasi ngomba kuyifotora, ati ncandikangura. Anje mubwira nti yewe message wari wayironse, kuyifotora ngo urabe itariki, ngo urabe ibiki, ibyo si byacu kubimenya, ibyo data arabitunyegeje. Nico gituma l'essentiel cyangwa ubutumwa n'ubu ngo Yesu araje gutora umugeni wiwe. Uyo muntu w'Imana yabihishuriwe, iyo vision ya kabiri nababwiye, si jewe n'uyo muntu wundi. Jewe ibyo mwami yanyeretse n'ibyo yuko ahuri kurakubitika, uwo mwambaro wawe wamaze gucuya no gutota no gutabagurika. Haleluya. Yesu araje kukwambure upfe kunesha, akwambika igitsibo c'abanesheje, hanyuma ibigwanishwa byose tubiterere hasi. Mwijuru nta bigwanishwa bizoshaka kwinjira. Imana nihabwa icubahiro kandi ikibanza cawe kirateguwe. Iryo jambo ryo muri byahishuye Yohana 3:21 ngo ubunesha Kristo Yesu agufashe kunesha kugira ngo uzohabwe kwicana na data, uzokwicane n'umwami Yesu. Haleluya. Ikibanza cawe kirahari kandi ntawe uzokitwara kuko data arakurindiriye. Urwanunesha mwene da. Imana ibahezagire. Yesu waraje gutora, araje kurongora kandi azorongora nde? Nkunda bankunda. Haleluya. Mbega urakunda Yesu? Mwene data urakunda Yesu? Canke naho uravyirengagiza, canke naho wumva amatwi bavuga ngo kaye ngo bijya sivyo? Ndakubwira inama mu izina rya Yesu, ucice urubanza neza. Yesu araje. Imana nibahenzagire. Mwari kumwe na François Zabonayo. Inomero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ishene Habonayo. Reka dusenge. Haleluya. Haleluya mwami Yesu. Haleluya mwami Yesu. Haleluya mwami Yesu. Ndamushimiye, ndamukengurukiye. Haleluya. Ndagushimiye, ndagukengurukiye data wera kugira uze gutora umugeni wawe. Ndagushimiye ko igihe gishize, hahirwa bavyumvise, hahirwa babishira ku mutima, hahirwa bavyemera, kuko abavyumva ni benshi ariko abavyemera bakaba bake. Mu izina rya Yesu ndasengeye yavyumvise kandi akaba yavyemeye. Mu izina rya Kristo wumva gusenga kwiwe, umutunganye Mana. Mu izina rya Yesu
umugirire neza, umuhe kwitegana igishika uwo munsi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, kugira ngo mwami nawe ntasigwe, aze muraba baje gutorwa muri bankunda. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwami azotwara abamukunda, umwami Yesu Kristo azatwara abamukunda. Haleluya, mwami Imana ukangura imitima y'abaguye, uyigarukane mu bugingo mu izina rya Yesu. Basubiye inyuma bagarure, abacitse intege bagarure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Abaruhijwe n'intambara batabare, ubahe kunesha, ubahe kuvumiriya, ubahe kwihangana, ibyo barimo ubahe kwihangana. Mwami ni gato tukinjira, ndabigushimiye. Abumvise message bamugisha, n'abazoyumva mu nyuma bamugisha. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.